Muhamadi ko avuga mu gitabo ca Bibiliya mwisezerano risha ndetse no mwisezerano rya kera woba uzi isano riri hagati ya Yesu na Muhamadi ibi n'ibindi byaranze amateka ya Muhamadi bikurikirana byose ku Sowa Story ndabikubwire atana kimwe kivuyemo gusabe ubanze ukore subscribe hanyuma twinjire amateka yaranze Muhamadi. Muhamadi rero akaba yavukiye mu gihugu ca Arabia Saudite mu gisagara citwa Maka ku mutumba witwa Ibwa, aho niho Muhamadi yavukiye. Muhamadi rero akaba yavutse mu mwaka wa 571 haheze imyaka igera kuri 536 Yesu avuye ngaha kuri ino. Muhamadi rero se wiwe akaba yitwa Abdillahi, nawe akaba Abdillahi mwene Abdul Muttalib. Nyina wa Muhamadi akaba yitwa Amina. Muhamadi akaba umwuzukuru wa Aburahamu wo ku muhungu wiwe yitwa Ishimayeli, nkuko Yesu ari umwuzukuru wa Aburahamu wo ku muhungu wiwe Isahaka. Kubw'ivyo Muhamadi na Yesu n'abavandimwe n'abuzukuru ba Aburahamu, umwe yamuka kuri Isahaka uwundi akamuka kuri Ishimayeli. Uwamuka kuri Ishimayeli niwe Muhamadi. Muhamadi rero akaba ariwe muntu wa mbere ku isi yatanguye kwitwa Muhamadi iryo zina ku nshuro ya mbere, ndetse iryo zina Muhamadi akaba yagishwe na sekuru Abdul Muttalib. Muhamadi se wiwe Abdillahi yitavye Imana Muhamadi bakimufisinda ataravuka, kubera yuko se wiwe Abdillahi yapfuye Muhamadi bakimufisinda. Ivyo bikaba byatumye Muhamadi akura ari imfuvyi. Muhamadi rero imbere yuko avuka bikaba byarahishuwe, bikaba byaragaragajwe mu nyandiko z'ubuhanuzi yuko hazovuka umuhungu akaba intumwa y'Imana, ndetse ubwo akazoba ari nawe ntumwa ya nyuma isozereza izindi. Ubwo buhanuzi bukaba buri mu bitabo bigiye bitandukanye ndetse no mu gitabo ca Bibiliya. Turaza kubona ubuhanuzi buhanura ukuza kwa Muhamadi aho bwanditse mu gitabo ca Bibiliya, turaza kubisoma. Muhamadi rero akaba yabaye umwungere yongera aba umudandaza gushika aho uwo yigeze gukorera akazi k'urudandazwa umupfakazi bita Khadija yamugomye aramushima bitewe n'ubuziranenge yari afise ndetse n'imico myiza yaranga uyu Muhamadi. Ubwo rero mu nyuma uyu Muhamadi nawe akaba yaje kwemera abenguka uyu Khadija, barabana nk'umugabo n'umugore. Ico gihe Muhamadi yabenguka Khadija uwo mupfakazi bakabana nk'umugabo n'umugore. Ico gihe Muhamadi yaramaze imyaka 25. Muhamadi rero akwije imyaka 40 y'amavuko yabonekewe n'umumarayika yitwa Gaburiyeli, atumwe n'Imana amumenyesha yuko Muhamadi Imana imucaguye mu bandi imugize intumwa yayo kubiri n'umubiri byose. Ubwo rero Muhamadi ubwo ico gihe akaba yahise ahabwa ubutumwa. Ico gihe akaba yaramaze imyaka igera kuri 40, hakaba hari mu mwaka wa 611 ikirangamisi c'abaromani citiriwe Papa Gregoire wa 13. Igihe rero umumarayika Gaburiyeli yatumwa n'Imana kuri Muhamadi ngo amubwire yuko Imana imugize intumwa yayo, umumarayika Gaburiyeli yaje azaniye n'igitabo Muhamadi kirimo amajambo matagatifu. Ico gitabo kikaba citwa Qur'an. Ico gihe rero umumarayika Gaburiyeli yazanira aya majambo matagatifu yitwa Qur'ani ayazanira Muhamadi. Uyu mumarayika Gaburiyeli yarabwiye Muhamadi ati soma. Muhamadi kubera ko atari yarize atarazi gusoma yishura ati sinzi gusoma. Nubundi umumarayika Gaburiyeli abwira Muhamadi ubugira kabiri ati soma. Muhamadi nubundi arishura ati sinzi gusoma. Ku ncuro ya gatatu umumarayika Gaburiyeli yabwiye Muhamadi nk'itegeko amubwira ati ndagutegetse soma, kubera yuko Imana yawe umuremyi wawe arigisha umuntu akamenya n'ibyo atarazi. Muhamadi asomye yaciye asoma neza nk'umuntu yize, kandi Muhamadi atari yarigize aho nywana mu wanje. Uwitwa Tabari avuga yuko impamvu Muhamadi atize ngo Imana yamuretse kugira ngo ntiyige, kubera yuko ngo hamwe Muhamadi yari kwiga
byari gutuma abo mu bwoko bw'iwabo ndetse nabo mu karere k'iwabo banka kwemera ubutumwa abahaye, bakibwira yuko amajambo matagatifu ya Korani ari amajambo Muhamadi wenyene ubwiwe yashoboye kwiyandikira arayifondera ati, ariko kubera yuko Muhamadi atari yarize, ntabwo abenshi bibwira yuko ubwenge canke se ubuhinga n'amajambo ari muri Korani yoba arayo Muhamadi yiyandikiye, bitewe nuko Muhamadi ntabwo yari yarize. Ubwo rero mugabo nubwo Muhamadi atize, uyu bitwa At-Tabari abandanya avuga yuko n'ubundi Muhamadi baruhiye kumugarariza, ntibamwemera, n'ubundi bamubwira yuko ayo majambo ya Korani abigisha arayo yifondeye, arayihimbira, yongera aranayiyandikira. Mugabo ku by'ukuri ntabwo Muhamadi yari yarize. Muhamadi inyigisho ziwe ishimikiro ryazo yigisha ko Imana ari imwe rudende, kandi ko iyo Mana itaboneka, idashobora kubonwa n'amaso y'abantu. Kubera ko benshi rero bari bafise imana zabo babona, bakazisenga bazibona, ndetse zimwe na zimwe arizo bibumbiye, arizo bakoze, ubwo byatumye bimuteranya nabo mu bwoko bw'iwabo bari basanzwe basenga ibigirwamana, ndetse nabo mu gisagara cy'iwabo ca Maka yari yaravukiyemo, kubera ko abenshi muri bo basenga imana zigiye zitandukanye. Ubwo hari n'abandi bamugwanije kubera ko bari basanzwe basenga ubutatu, nawe akaza kubabwira yuko ivyo by'ubutatu bagomba kubiheba bagasenga imana imwe rudende. Ivyo rero byatumye bamugwanya bikomakomeye cyane gose, kugeza ku rugero yuko mu mwaka wa 622 baramwomoye burundu, aromoka arahunga. Muhamadi ahungira mu gisagara cyitwa Madina, naco kibarizwa muri kiriya gihugu ca Arabia Saudite. Muhamadi rero akaba yabyaye abana bagera ku ndwi, ni ukuvuga abahungu batatu n'abakobwa bagera ku gatatu. Abahungu uwa mbere n'uwo bita Al-Qasim, uyo akaba umuhungu wa mbere wa Muhammad, nayo umuhungu agira kabiri n'uwo bita Abdullah, uyo akaba umuhungu agira kabiri. Umuhungu agira gatatu bamwita Ibrahim, uwo yamwitiranije na sekuru Aburahamu, kuko twabivuze yuko Muhamadi ni umwe mu buzukuru ba Aburahamu wo ku muhungu wiwe Ishmael. Ubwo abakobwa nabo ni bane, n'uwo bita Zainabu, ndetse n'uwo bita Rukaya, uwo bita Kulthum, n'uwo bita Fatima. Abo bose uko ari bane n'abakobwa ba Muhammad, bagiye kuri abahungu batatu bakaba indwi. Abo nibo bana bo nyine Muhammad yabyaye. Aba bana bose ba Muhammad yabyaye uko ari indwi bitavye Imana Muhammad akihari, ukuyemo umukobwa umwe wenyene, uwo bita Fatima wenyene. Uyu Fatima niwe yapfuye mu nyuma za se, nayo aba bandi batandatu bose bitavye Imana se wabo Muhammad akihari. Bibiliya igaragaza ko intumwa nyinshi zabaye ngaha kuri ino si zatoye abagore barenze umwe. Akarorero, Dawudi yatoye abagore bagera ku umwe. Ivyo byanditswe muri Bibiliya mu ngoma ya mbere ikigabane ca gatatu uhereye ku murongo wa mbere. Mose yatoye abagore babiri, Aburahamu atora abagore batatu. Na Muhamadi rero yatoye abagore barenze umwe. Abagore bose Muhamadi yatoye n'abagore bagera ku 11. Gusa amateka agaragaza yuko abagore 11 ba Muhamadi batabaniye mu gishingo kimwe, kubera yuko hariho abagiye barapfa, ndetse hakaba n'abandi hagiye haraba divorce, ubwo baratandukana mu buryo bwemewe n'amategeko. Abo nabo uwa mbere bamwita Khadija, uyu niwe mukenyezi wa mbere wa Muhammad. Uwundi bamwita Sauda, uwundi bamwita Aisha, uwundi bamwita Hafsa, uwundi bamwita Zainabu mwene Hazima, maze uwa gatandatu bakamwita Salama, uwindwi bamwita Habiba, uw'umunani bakamwita Jauziya, uw'icenda bakamwita Maimunatu mwene Harith, maze uw'icumi bakamwita Safiya, uw'icumi na rimwe bakamwita Zainabu mwene Jahashi. Abo bose kwa 11 barigeze kubana na Muhammad. Bamwe muri bo baritaba Imana, abandi abaheza divorce, baratandukana mu buryo bw'Imana. Muhammad rero akaba yamaze imyaka igera kuri 23 yigisha ari intumwa y'Imana.
Muhamadi rero akaba yarigeze kuduga mu ijuru akomeye yongera aragaruka. Nivyo wabyumvishije neza, Muhamadi yarigeze kuduga mu ijuru akomeye yongera aragaruka. Ibyo na siyansi iravyemeza. Mu gitabo ca Washington Living avuga ko amajambo Muhamadi yavuze ko yaduze mu ijuru akagaruka, ndetse akagaruka avuga yuko yabonye ukwezi kwaripanduye canke se mu kwezi harimwo ibipande bibiri. Uyu mu gitabo ciwe Washington Living yavuze yuko aya majambo ya Muhamadi arayukuri. Abashakashatsi bose bahageze ku kwezi bagiye gukora ubushakashatsi bahagarutse bemeza yuko amajambo Muhamadi yavuze yuko mu kwezi harimwo igisate canke se ukwezi kurimwo ibipande bibiri. Abashakashatsi bose baje bemeza yuko aya majambo Muhamadi yavuze arayukuri. Nivyo vyatumye abashakashatsi bafata Muhamadi bakamushira mu ncabwenge zabayeho ngaha kuri inosi. Ibirabana n'uru rugendo Muhamadi yafashe aduga mu ijuru akongera akagaruka ari muzima akomeye bigaragara no mu gitabo cya Qur'ani nyene mu kigabane cya 17 uhereye ku murongo wa mbere. Ubwo rugendo rwa Muhamadi rwo kuja mu ijuru akomeye akongera akagaruka bagwita al-Isra wal-Mi'raj. Muhamadi yabwiye umwarabu wo mu misozi aramubwira ati jewe Muhamadi ndi intumwa y'Imana. Wa mwarabu wo mu misozi nawe abwira Muhamadi ati niki kindi atari umuntu cobinyemeza yuko wewe uri intumwa y'Imana. Muhamadi aca ahamagara igiti cara aho bari ko baravuganira arakibwira ati wagitiwe naco kirita batisabwe. Muhamadi ati bwira uyu muntu iconga. Ico giti cahise kibwira wa muntu kiravuga kiti kuvyukuri Muhamadi ni intumwa y'Imana. Ico ni kimwe mu bitangaza byakozwe n'intumwa Muhamadi nk'uko abanyamateka batwara. Uwitwa Buhari mu gitabo ciwe yanditse yuko umunsi umwe Muhamadi yahumuye amaso y'uwitwa Ali. Nayo uwitwa Muslimu yanditse mu gitabo ciwe yuko umunsi umwe igikombe cuzuye amata Muhamadi yakizimanye uwo bita Abi Hurayra ndetse n'iyindi misore 80. Ico gikombe c'amata uko ari 81 uyu Abi Hurayra niyo misore 80 ngo barakinyoye baranwa barahaga ngo ndetse amata yo muri ico gikombe ngo ntibigeze bayanywa. Ubwo ico naco ni kimwe mu byo abanyamateka b'ubuzima bwa Muhamadi bandika mu bitangaza byamuranze mu buzima bwiwe. Bibiliya n'ibindi bitabo bya Gikristo n'ibitabo byakoreshwa imbere yuko Bibiliya yandikwa bivuga ubuhanuzi bw'ukuza kwa Muhamadi. Nivyo wabyumvishije neza. Imbere yuko Bibiliya yandikwa abantu barasenga kandi hari bitabo bakoresha nk'icitwa Taurati n'icitwa Injili ubwo n'icitwa Zaburi. Ivyo bitabo ni bimwe mu bitabo abantu bayoboka Imana bakoresha n'imbere yuko Bibiliya yandikwa. Ivyo bitabo rero harimo na Bibiliya bigenda bivuga ukuza kumuvugishwa Imana. Akarorero Ivanjili y'uwitwa Tomasi ni kimwe mu bitabo byavuze ukuza kw'intumwa Muhamadi birahushura ingene Muhamadi azoza. Ico gitabo ca Tomasi carakuwe muri Bibiliya. N'ivanjili ya Barunaba ndetse n'iya Mariya Madagarena. Ivyo navyo ni bitabo byakuwe muri Bibiliya. Co kimwe n'igitabo cy'ibyakozwe na Salomo. Ivyo bitabo byose byaravuga ukuza kumuvugishwa Imana Muhamadi. Ndetse n'igitabo ca Yashaya. Ico naco ni kimwe mu bitabo byavuga ni kimwe mu bitabo byavuga ukuza kumuvugishwa Imana Muhamadi. Ivyo byose bikigaragara muri Bibiliya. Bibiliya yahishuye ukuza kwa Muhamadi. Professor de Universe ni umwarimu wa Bibiliya mu gihugu cy'Ubudage. Atwereka Muhamadi muri Bibiliya mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere atubwira ati Muhamadi yitwa umwitsa canke se uwibutsa nk'uko Qur'ani ikigabane ca 88 ku murongo wa 21 Qur'ani imwita. Yesu nawe yahanuye uwuzoza inyuma yiwe uwo nawe wakazoza yitwa nde umwitsa canke se uwibutsa. Yesu ati Yohana 16 ku murongo w'indwi haravuga hati ariko jewe ndababwira ukuri
ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza abisi, abemeze ivy'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amategeko. Ayo majambo agaragara muri Yohana ikigabane ca 16 ku murongo wa 1. Professeur Dewin Vance ati Muhammadi yitwa umwitsa nkuko Qur'ani 88 ku murongo wa 21 hamwita. Havuga hati niwibutse wewe Muhammadi kubera ko we Muhammadi uri uwo kwibutsa. Nta wundi yaje inyuma ya Yesu yigisha amateka n'ibijanye n'ibizira yibutsa abantu atari Muhammadi. Kubwa Professeur Dewin Vance uyu murongo muri Yohana 16 ku murongo w'indwi wahishura ukuza kumuvugishwa Mana Muhammadi nkuko Yesu yabivuze. Aya majambo Yesu yavuze yuko uwuzoza ari Muhammadi agaragara no muri Qur'ani ikigabane ca 61 ku murongo wa 5. Ico kigabane bacita surati Safa, niko bacita mu rurimi rwa Isirayeli. Mu buryo bugira kabiri Professeur Dewin Vance umwarimu wa Bibiliya mu gihugu c'Ubudagi arimwo aradusobanurira ingene Bibiliya yahishuye ukuza kumuvugishwa Mana Muhammadi, adusomera muri Bibiliya Yesaya ikigabane ca 29 ku murongo wa 12. Iyi Bibiliya ivuga umuhanuzi umuvugishwa Mana yahawe igitabo maze akishura avuga ati sinzi gusoma. Ivyo navyo bikagaragara no muri Qur'ani ikigabane ca 96 ku murongo wa 2. Twabikomeje aho Muhammadi yazigwa n'umumarayika Gaburiyeli akamubwira ati soma, maze Muhammadi akishura ati sinzi gusoma. Ubwa Professeur Dewin Vance ati uyu rero avugwa muri Bibiliya muri Yesaya ikigabane ca 29 ku murongo wa 12 yuko azohabwa igitabo akabwirwa ati soma, maze akishura ati sinzi gusoma. Ata Bibiliya yariko irahishura ukuza kumuvugishwa Mana Muhammadi. Kubwa Professeur Dewin Vance ati nta wundi muntu yigeze ahabwa igitabo akabwirwa gusoma maze akishura ati jewe sinzi gusoma. None wewe uremeranya na Professeur Dewin Vance yuko ibi yavuze arukuru? Nimba utemeranya na Professeur Dewin Vance, ninde wundi muntu yahawe igitabo akabwirwa ati soma maze akishura ati sinzi gusoma? So murakazanira. Muhammadi rero akaba yamaze imyaka igera kuri 63 araheza akurikira sekuru Aburahamu. Muhammadi rero akaba yahitanwe n'isumu yahawe n'umuntu wo mu bwoko bw'Abayahudi. Nico cyarangije Muhammadi akurikira sekuru Aburahamu na Ismaili na se wabo Isaka. Muhammadi rero akaba yigishije yuko umunyembaraga ari ushoboye kugwanya umutima wiwe akawubuza ikibi mu gihe umuhamagariye gukora ikibi. Ngo mu gihe wewe umutima wawe ugutegeka gukora ikibi ukongera ukawemerera ugakora ico kibi kandi ubizi yuko ico kibi ari kibi, ngo ntabwo wewe uri umunyembaraga, ahubwo wewe uri mu bantu bagoyigoyi batagira imbaraga n'inzira. Kubera yuko umunyembaraga ku bwa Muhammadi ni wo wese ashoboye kugwanya umutima wiwe akawubuza gukora ikibi. Muhammadi yigishije ko uzogendera Qur'ani n'imico yaranze uyu muvugishwa Mana Muhammadi, uwo ngo ntashobora gutakara na gatoya habe namba ntibishoboka. Ngayo amateka ya Muhammadi mwene Abdillahi umwuzukuru wa Aburahamu, nivyo wabyumvishije neza. Ndagusabye ukore sabone kuri Sowa Story nimba utarabikora. Sowa Story murakagira amahoro n'amahonda itekane mu mitima no mu mifuko. Mugire subscribe mukomeze mwumve amateka n'ibigezweho n'ibyanyegezwe n'abanyegezi b'ibyanyegezwe n'igurwa n'abanyegezi b'ibyanyegezwe abanyanyegezi abanyegezwe bose. Sowa Story hasta la Victoria Siri. Ntimwibagire gukora subscribe. Ndabakunda.